Shalom shalom core miners muraho murakomeye muri kumwe na The Hardworker. Reka rero turabire hamwe uburyo umuntu ashaka guparticipa muri iyi airdrop iyo umuntu aba arangije kwinstara application. Twese turabona ahantu munsi handitse ngo ajouter un projet. Uca uza ukahafyonda mu nyuma bakaguhereza amaprojet atatu tuzokoresha mu gutestinga. Test coin A niyo tuza gukoresha. Aha urahita uyifyondako nawe nyene umaze kuyifyondako ugaca ubandanya ica yuguruka. Imaze kuguruka rero uza kuraba hejuru mu ruhande rw'iburyo handitse ngo participer à l'airdrop. Ugaca ufyonda kuri participer, uhejeje gufyonda kuri participer iruguruka. Imaze kuguruka rero hari ico baca baguha, baca bakwereka aha ngo participation à l'airdrop réussie. Sinzi ko mubibona, participation à l'airdrop réussie. Uca ufyonda musi akajambo kanditse ngo fermer. Umaze kuyiferma uca ugaruka rero munsi hari akandi kantu kanditse ngo récupérer hashage, baratanga hashage. Iyi hashage nayo ufyonze kuri récupérer hashage turaza kubona mbere ivyo baza kuguhereza. Nuko rero uhejeje guparticipa ngaho kuri participer à l'airdrop baca bakwereka ijambo ngo sortir de l'airdrop. Kirazira gufyonda kuri sortir de l'airdrop kuko uwivuyemwo uba ushaka kuza guparticipa ku yindi projet. Aha rero n'amakosa kuhafyonda. Ubandanyije rero kuri récupérer hashage ga, récupérer hashage murahabona munsi baca baguheza kandi ahantu ijambo riboneka neza rya récupérer hashage kuko urabona baca baduheza hashage ya 50 kilobytes. Uca uyifyondako récupérer hashage ya 50 kilobytes hama igaca igenda kwiyongera. Récupérer hashage rero naco tucitwararike kugira ngo naco tugikorere kimwe n'ivyo bindi. Ubandanyije rero imbere kuri récupérer hashage baca bakwereka soumission avec succès. Iyo récupérer hashage imara amasaha 24 ufatiye kurya mwanya wayirekipereye. Uca ufyonda ngaha ngo fermer. Nuko rero ya airdrop uba uhejeje guparticipa iciza hejuru ngo en attente de l'airdrop, hamwe dusanzwe tumenyereye haharura iminota, haraza guharura. Nuko iyo ya mbere tuba tuyihejeje, ariko munsi turagarukana rya jambo ajouter un projet. Uraza kubandanya ushireko izindi projet nkuko washizeko iyo ya mbere. Ariko hari abantu baca babaza ngo none ko iyi projet duhejeje guparticipa iciza kwiyandika hano hejuru hahora hari balance yacu, mbega ubutunzi bwacu buca bugenda hehe? Ugiye ugafyonda hariya munsi kuri ka karogo ka mon compte iburyo abakoresha icongereza ni mi, uhafyonze baraheza bakakwereka ubutunzi bwawe hejuru, ubutunzi bwawe coin zawe wamininze. Izi coin zawe rero uza kuzisanga hejuru, murazibona ngaha hejuru, ntaho ziba zigiye. Nuko ushaka kurongera ukazifyondako coin ica yiyandika irimwo ngaha hagati ya Bitcoin na Ethereum. Nuko rero ubutunzi bwacu buri sekirize, ivyo bindi vyose turiko turakora ubutunzi bwacu ntibakomakomako. Nuko rero kuri kimwe ca participer à airdrop rero umva ntuba ukoze imwe gusa, uraja no kuya kabiri ukayiparticipako kugira ngo uzikore zose uko ari zitatu. Hama ziraza kwiyandika munsi, ariko nyuma n'umwanya uba watanze wo kugira ngo uze guparticipa ku yindi, uca uza kuza ngaha munsi kuri récupérer. Umuntu arayirekipera, uza munsi kuri récupérer. Hama ivyo tutarashobora kwanariza n'amasaha bigenda biramara, tubasha kubiyagira hamwe muri groupe dufatiye kuri uwo mwanya. Ariko kugira ibe actif twabonye ko yatanguye saa 8, nyuma y'amasaha 2 niho twaciye dutangira kubona yuguruye. Bisigure ngo saa 10
niho twatangiye kuyibona iriko irakora. Nuko rero nshuti bakundwa, ibi bintu navyo birasaba tuvyitwararike. Ahari récupérer murahabona, kumwe musanzwe mumayininga ni receive bakoresha icongereza, zigaca zigenda kwiyandika hejuru hamwe twari dusanzwe dutora bwa butunzi nyene ariho tububonera, niho duca tubandanyiriza. Zirya zose rero birasaba ko tuza kuziparticipamwo kugira ngo tumenye ingene bikorwa. Nuko rero iyi ni testing, bafise ama-token bakoze yo gukora iyo testing. Airdrop bafatiye kuri yayandi ma-pièce twari dufise ya coin hejuru, aha twaherejeko kuri mining, haca hiyongerako ayandi yo kugira ngo dutestinge. Iki gikorwa rero si igikorwa c'umunsi umwe, ni igikorwa gikomeye cane gisaba kwihangana no gukomeza kwiga vyinshi bikenewe kugira ngo dukomeze twese kugendera ku rugero rumwe. Bishasha dukomeza kuronka turakomeza tubibashikirize. Mwari kumwe na Ardel Hardworker, Imana ikomeze kubaheza umugisha. Bella ciao.